Ndasubiye kubaramutsa no kubakaze mwese abanywanyi bacu muriko murabana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza. Sangwa ikaze mu makuru agezweko ariko aravugwa cane hirya no hino mu gihugu c'u Burundi, n'amakuru ari buze kugaruka ku ngingo zitandukanye ariko cane tukaza gushimikira ku ngingo irabana n'ivya politike ndetse n'umutekano. Wirinyamitwe ahejeje gukugwa mu mabanga n'umukuru w'igihugu Evaristo Ndayishimiye. Itangazo riturutse mu biro vy'umukuru w'igihugu turaza kubigaruka ko muri ano makuru tubashikirize ibejeje gutangazwa ndetse turabe n'ivyabaye kuri Wirinyamitwe n'imvo zitumye akugwa mu mabanga yarajejwe yo kuba umuhanuzi mukuru mu biro vy'umukuru w'igihugu bijejwe kumenyesha amakuru. Tukaza kubigaruka ko muri mano makuru twabateguriye. Kumwe n'ayandi makuru yose avurwa ijya nino yoba ku mbuga ngurukana bumenyi, amakuru yanditswe mu bimenyesha amakuru bitandukanye ndetse n'ayandi yose muba mwaragiye muranyegetswa, turaza kubashikiriza idonido ingingo imwe ukwayo. Tutegerezwa gukora conyene no gufyonda kuri sabone kugira dushize ko inkuru urajuba mu bambere bashikirwa nazo. N'amakuru dutohorezwa no mu rwego bamenyesha amakuru bakorera ijya nino bakaturungikira naje nkatunganya nkayagushikiriza mwido nido. Nayindi nkuru iriko iravurwa cane ngaha mu gihugu ni inkuru y'ikugwa rya Wirinyamitwe. Ambasaderi rero Wirinyamitwe akaba ahejeje gukugwa muri ayo mabanga yarajejwe. Ndakwibutse ko ibi bibaye inyuma yaho n'ubundi yari mu bantu 8 mu bahanuzi b'umukuru w'igihugu. Abo rero bakaba bariswe ibinebwe na Perezida Ndayishimiye ubwo batari batonze mu mirimo yabo, bikavurwa yuko rero ngo zoba ari nazo mvo zitumye Wirinyamitwe akugwa mu mabanga yarajejwe. Iryo tangazo rivuga iki rihejeje gushigwa ahabona? Reka tubigaruke ko mbabwire vyose ukungene bejeje gutangazwa. Nkuko amakuru adushikira avyerekana, biravurwa yuko habaye impinduka zikomeye cane. Ambasaderi Wirinyamitwe ahejeje gukugwa mu biro vy'umukuru w'igihugu, akaba yagenwe mu yandi mabanga. Turaza kumenya ayo mabanga yagenwemwo. Ndabahaye ikaze rero mwese banywanyi bacu tugiye kubana muri ano makuru. Nimba twumviriza uri ngaha mu Burundi ndakuramukije cane, ndaramukije abanywanyi bacu muri mu bihugu vy'ababanyi ndetse ntibagiye namwe muri jye no ku migabane y'amakungu ya kure. Uko itangazo ryashizweko umukono n'umukuru w'igihugu Evaristo Ndayishimiye rivuga yuko ambasaderi Wirinyamitwe ahejeje gukugwa mu biro vy'umukuru w'igihugu yerekeza mu burongozi bwa CNC gusubirira Nestor Bankumukunzi aheruka kugenwa n'itegeko ry'umukuru w'igihugu Evaristo Ndayishimiye mu mabanga yo guserukira Burundi mu makungu. Mukaba muzi yuko rero uwo Wirinyamitwe yahora ari umuhanuzi mwishikira mu biro vy'umukuru w'igihugu ajejwe ibibazo vyo gutumatumanako amakuru. Ico kibanza rero kikaba kigiye kuyobogwa n'umuvugizi w'umukuru w'igihugu Everine Butoyi, yongera rero afadikanya ayo mabanga yose kuko ngo caciye kiba igisata kimwe. Bamwe batanguye kuvuga yuko ngivyo vyo bafitaniye isano n'ibiheruka kumubako inyuma yaho ahagaritswe n'umukuru w'igihugu. Bikavurwa yuko rero ngo hoba hari n'abandi bategetsi bashobora guhindurwa muri leta ya Ndayishimiye. Rega je sinzi kumbure muri ijya ngwara abarundi dusigaye tugwara yo kwibagira. Rega mbona umengo no mu kiganiro arakaze nivyo turimo, ariko ndagutahura kuko umumenyesha makuru ugira uti je naho no ndabibona ndabizi reka mbaze ukubariza abanyagihugu nivyo. Reka rero ndakubwiye rega n'ivya binini naherako ni arabandanya ariko abandanyira gijya sogo, ariko abandanyira gijya umugambwe CNDD-FDD. Ibi byo gutanga ibigwanisho mu mbonera kure no kwica kubandanya bica abo bita ibipinga, uyu n'umugambi wa CNDD-FDD arabibandanya. Nagira ndabaha akarorero ndababwiza ukuri. Ejo bundi muramwibuka hari ahandi hantu yagiye kwiririza nyene kwiriza, kuko ubu nuko dukwiye kuza turavyita. Hari ahandi hantu yagiye kugira ireresi yo kwiriza, aravuga ngo mwibaza ngo iperereza ngo rega ngo ntibambwira ngo kumbe ngo ntibamenye ko nanje ngo nifitiye irindi perereza. Sinzi hari abantu baza kwibuka iryo jambo naho yarivugiye. Aha kumbure sivyo bikenewe. Yari kavuga iki mu bisanzwe? Ijya perereza hari ikindi kintu ngomba kuvuga. Muri CNDD-FDD hari abantu benshi nuno musi
bagwa muri uwo mutego bibaza bati ibara riragwa ejo ibintu birahinduka hagati ya Bunyoni na Ndayishimiye ibara umucanwa uraka hagati ya Prime nande umucanwa naka bagomba kukura bamuhindurize reka ndakubwira uretse ko muri CNDD-FDD muri iyo ntumbero nyene yo gusuka icuka mu banyagihugu harimo iyo ico baracumvikanye ko cingene bazoza barasuka icuka mu banyagihugu bati ndazi ko ari abantu bagomba kunyica warabonye Ndayishimiye aja kwimaramaza imbere y'abagumya banga muri vya bintu byabo ngo vyo gusenga sinzi ivyo baba bariko barasenga akavuga ngo ndazi ko ngo erega ngo ndabibwirwa ngo na bamwe muri mwebwe kuko hari abirwa baravuga yuko bopfuma babona napfuye ngo kandi ngo muri abo ngo benshi ubu n'abagumya banga ngo siba mu bakeba bijya bintu arakwiye no kudarareka kwimaramaza kuko uri umukuru w'igihugu ntushobora kuza kuvuga yuko hari abantu bariko bagupangira kukwica hanyuma ntitubabone paske aho bihendera security y'umukuru w'igihugu ubuzima bw'umukuru w'igihugu mu bisanzwe ntibuba bukiraba umukuru w'igihugu si ubwiwe n'ubwacu twese abanyagihugu bo muri ico gihugu kuko biraturaba hajyanye nico gituma bavuga nta vie prive agifise umuntu yoba ariko apanga kwica umukuru w'igihugu nukuvuga ko abari karondera guhungabanya umutekano w'abarundi ivyo bintu abarundi bakwiye kubimenya bakareka kuza barasindirizwa nanjye amajambo rero shaka kuvuga iki ukaza wumva hirya ejo Bunyoni nawe mu isengero rindi yagiyemwo ega baba babihanahanye baravugana ingene babigira bakavuga bati ngo hari abantu ngo bashaka kutwica ngo Imana ikatuduza ngo kubera ko barimo ka gatima ka shetani monje utavuga rero ko ari byo bivuga nibankana abana cyangwa nkubwire bajya abantu kubijanye n'umugambi wa CNDD-FDD n'iryo ragi rya Sogo bari kumwe bafatanye mu nda ntushobora kwibaza ni nk'amahasa bajya barumvikana ingene bazica ibipinga barumvikana ibi vy'ibiturire ingene babigabangana gusa ngira ngaha ndabivuge mu nkuru ndabitomore neza ikibuze hagati yabo si ibintu vya conflit politique ikibuze hagati yabo ni discipline kubahana kumenya tuti ninde mbega muri twebwe asumba uwundi ivyo nagira ndababwire muri CNDD-FDD nivyo bibuze habuze ico bita discipline donc kugira chef d'état major amenye ko umukuru w'igihugu ari wafata ingingo ya nyuma habuze yuko premier ministre Bunyoni amenya yuko umukuru w'igihugu ari wafata ingingo ya nyuma habuze yuko umushikiranganje w'ikigega ca leta canke uwundi wahandi canke buramatari none nimubona ibintu mukanya Leonidas yavuze vya buramatari umuburamatari ashobora kuvyuka sinzi nyimba yaba yabirose agaca ashinga amatagisi bashasha hanyuma inyuma y'amasaha 28 48 kumbure kubera ko abantu bagize bati hewe ivyo bintu bikuye he agaca asubira kandika irindi kete ngo vya bintu ngo turabihevye none wumva ico ari igihugu urumva habuze discipline y'ukumenya uti ninde ajejwe iki kifekwa rero nagenda babwire ibi rero vyo kutubahana nivyo biri hagati ya Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu n'umushikiranganje wiwe wa mbere urumva reka ndababwiza ukuri ibihari nibivugwa muri CNDD-FDD umushikiranganje wa mbere Bunyoni niwe bavuga ko yubashwe kuko niwe babona ko ari muri za nkingi zikomeye za CNDD-FDD mugabo uno munsi hakaba hariho rero n'umukuru w'igihugu umukuru w'igihugu rero mu bamushizeho ba Bunyoni barimwo kandi baravuganye hari ikintu ngira ndabibutse ariko reka noba mvanze reka mbandanye rero ni discipline muri CNDD-FDD habuze discipline donc ntibubahana ariko kubijanye n'umugambi wo kwica igihugu kubijanye n'umugambi wo kwica abanyagihugu abo bita ibipinga ari abo batutsi canke abo bahutu b'intore batayoboka ibintu vy'amaraso no kuvuga ko ivyo baravyumvikana iyo hageze kubanyuruza no kubata mu nzuzi uko rero nagenda babwire ngaruke kuri kijya cujya mu kenyero mushasha mwarabonye iperereza ubwo guperereza nta numwe atazi yuko ariko gwakoze ibara kuva CNDD-FDD ishika hajya mu gihugu gwaratikije inganda kuko rukoresha abapolisi abasirikare n'imbonerakure nabo bakozi bago
uno munsi rero neva muribuka avuga ngo ntibazi ko nanjye mfise abampererereza. Uno munsi dufite amakuru y'uko umukuru w'igihugu yahaye ububasha ico bita renseignement militaire muri G2 mu gisoda. Uno munsi bararamforosheje, bariko barabaha n'amahera menshi. Nukuvuga ko uno munsi abantu bariko barica abantu, ivyo ndabizi kuko ndabifitiye ivyemezo, kandi no mu makuru tuzoshikiriza mu minsi iri imbere tuzobigaruka ko abarundi bazobitahura. Abandi bantu hariho irindi perereza ryo mu mugambwe muri CNDD-FDD bishiriyeho ritwagwa nyimbari n'umuhonorable bita Lazaro, izina ry'ikirundi ndarifise ahantu najyanditse. Nagira ndababwire utwo tugwi tubiri nitwo tumaze kuva mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka, ahamvuga muri uno mwaka, nitwo tumaze iminsi dukora ibara dufata abantu. Aba bantu bose mwabonye banyurujwe, bavugiye ku maradiyo, bose banyuruzwa n'inzego z'igisoda muri renseignement militaire, urwego rw'iperereza mu gisoda bavyita G2, hamwe n'ako gaserire k'iperereza ko mu mugambwe gatwagwa n'uwo muntu bita honorable Lazaro. Reka ndababwire, kuva mu mwaka uno mwaka nyene uyu turimo wa 2021 mu kwezi kwa gatanu, kuva mu kwezi kwa gatanu ako kagwi kamaze kunyuruza abantu 28. Abo bantu baraburiwe irengero, nta numwe azi ko bariho, ariko amakuru mfise benshi muri bo baramaze kwicwa. Ako kagwi niko kamaze iminsi kica ico bita assassinat ciblé, no kuvuga ubwicanyi bushingiye no kumvuza ku politiki. Hamaze gupfa abantu bashika 91 kuva mu kwa gatanu kuno mwaka gushika muri uku kw'icumi. Ibi biharuro nabiharuye ku mezi 4 gusa, kuva mu kwa gatanu gushika mu mpera z'ukw'icenda. Ivyo rero nagenda babwire biva mu nama Ndayishimiye yagiranye n'inzego z'umutekano bamwe mu nyuma barumvikana. Uno munsi ndagenda babaza, murabazana ba Pacifique muri Ndondezi. Muraherutse kumva ngo Kazungu ngo aranyuruje umuntu aratoye umuntu? Muraherutse kumva ngo Desire w'amahoro ngo arafashe umuntu? Muraherutse kumva ngo nkoroka ngo arakorokanye umuntu ngo aragiye kwica umuntu? Oya, barahinduye. Ubu abariko barica amazina yabo tuzoyavuga hageze, ariko rero nagenda babwiye ko biri muri uwo mukenyuro. Nico gituma rero ndababwira abarundi nitureke gusamara, nitumenye ko hariho ibikorwa bibi biriko biraba by'ubwicanyi. Ubwicanyi mu Burundi ntibugiye guhagarara ejo hirya y'ejo, kuko ibi bintu bisa n'ibiri mu mugambi wa CNDD-FDD, kandi nkuko nigeze kubivuga tuzorabe neza ko bidafitanye isano n'ibijanye no kwemera kwabo, kuko ubwicanyi buba mu Burundi hariho n'ukuri amaka ateye ubwoba n'amakenga aho ngo uno munsi ngezaho. Bisigura rero ko abarundi bariko baricwa, abarundi bazobandanya bakeneshwa. Kumure no ampa iminota 2 yindi ya nyuma ndaza kubabwira ikindi kintu gikomeje nibaza ko abarundi bogabirako. Ico kimwe nico tuza guhereza ko akanya murakatujanye, mwanya uratujanye, ariko Leonidas Hatungimana namwe kumbure sinzi ko ngira ngo boba basumbye amakuru canke namwebwe muyajyamye ko muyazi, ariko duherutse kumva umukuru w'igihugu avuga ko hari abashaka kumugandagura kandi babagumya banga nkawe. Mushikiranganje wiwe wa mbere Bunyoni yati abansi bari hose nabo twitwa ngo turi kumwe ntibatwifuriza neza. None mwebwe ivyo muzi mwibaza koko yuko abo bansi babasangiye canke umwe wese afise uwiwe koko barankana ku bwanyu canke ni mucezo wa ndani? Nagira mande mvuge nuzako kajambo ka mucezo wa ndani igihe nagakoresha kwari ukugomba kuvuga ko twebwe nimba turiko turiyamiriza twaziyeme manda atari ukubera abantu babitugiye bo hanze, ari ukubera twebwe nyene indani mu mugambwe CNDD-FDD twabona ko ari ikintu gikenewe. Niho nari navuze ko ari mucezo wa ndani. Ntawuzi rero ko ubu ivyo bintu bisa ivyo rero bijya bintu byo kuvuga ntuze yarabivuze Bobo Rugurika. Muri CNDD-FDD hari ico kibazo c'akajagari, kutamenya nindategeka. Hama nuwo yokwibajije ko ari wategeka ugasanga nawe ntavyashoboye. Muri ico gihe rero kandi nagira ndababwire ni imwe mu nguvu z'umugambwe CNDD-FDD z'ubutegetsi bwa CNDD-FDD, uko iyo indiscipline ikituma udashobora kumenya humenera uko nakajagari
izo rero byaba Bunyoni n'abantuze n'abandayishimye izo n'ukuri ntagire umuntu azoguma ariko arabihanga amaso bireke n'ibyakunda bakamashurana bazokwimashurana ariko ntagire ubihanga amaso kuko nibijanye na indiscipline gusa. Icya kabiri nagira mvuge nuko muravye Bobo Rukuri ariko aravuga ibintu byo kuyica. Nagira nte ndababwira yuko ntarigera numva urumva neva aragerageza nibura akavuga ati uyu muntu yari amahera ngaha naha ndamukuye basi bikamugora agacasura akamugaruka mugabo mwarigeze mwumva avuga ati uyu muntu yarishe umuntu ndamuhagarika ariko yarigeze kuvuga ko uyu muntu yaranyuruje umuntu ukora ibyaha byose keretse ico kwica aho yari bagira bamwica sabwe hajya yari yikanze yari yaravuye Igitega yikanga yuko ngo bahava bamutegero ngo bamuteze umutego ngo mu rya Bugarama ico gihe yafashe we yaciye aca muntuze mu rya Mwaro umugore nawe n'abana baca mukayanza niho rero acatorogana ati yemwe uzogira ibiki n'ibiki ariko ntakora amaraso yariko arivugira ni ya mahoro neva rero akeneye perezida wa Repubulika akeneye mugabo akeneye cyane kuri we ayakeneye kuri we ni naco gituma iyo hageze gufata ingingo yumva ko yohava imuhitana iyacasuha acaheba kandi mu bisanzwe bajya umukuru w'igihugu bamuha umutekano ingabo zimucunga nyinshi kubera mu bisanzwe yategerezwa kuba ari umuntu ashobora gufata ingingo ni ukuvuga rero ko aho nta na hano byodushikana nagira mvuge gusa kandi ko bimwe mu bituma ata kintu dushobora kumwitegako no kubera ubwa mbere Perezida Ndayishimiye uko ndamuzi ntafise ubwo bubasha muri we yo nitara force de caractère yo gushobora guhagararira ikintu akavuga ati ki ndemera kimpitane mfumamfa n'igihe basinya hamwe n'abandi bagenero kugira ngo biyamirize uko ubutegetsi bwari ko buragenda yabaye mu bambere baciye baja gusaba ikigongwe kwa Adolphe Nshimirimana hanyuma kandi Evariste arafise ikibazo c'ingene yaje ku butegetsi none nazi ko yibye amatora none barya bamufashije kwiba amatora wumva yobagira iki ko arabo nyene ntaco yobakora nico gituma nabo nyene nibo bari mu batikije igihugu nibo bama ariko baronona igihugu none wumva yoza gukora iki kandi azi ko yibye kandi abari bo bamufashije kwiba amatora hanyuma hari ico nita lo systeme ya CNDD-FDD akagwi kitwa inama nkuru y'inararibonye mugabo igizwe n'abantu atari barya mubona ku mazina ahanini n'abantu bamwe mu bagenero mu bafite amapete y'ubugenerali bamwe nibo rero bama babonana niyo batabonanye hakagira umutelefona no kuvuga arashobora kumera bigahitamwo akamera nk'ufashe ingingo agaca yibuka ko abo ategerezwa kubanza kuvugana na babandi bacambwira ati uribagiye iki niki ya ngingo igaca igenda ifu y'imiziye nagira gatoya urumva ko byose bigaruka cyane kuri ya force de caractère mu mwaka w'ibihumbi 2009 umukenguza amateka Richard Nimbese ndamuvuze naho atampaye uruhusha ariko nibyabaye yarasabye umubonano Perezida Nkurunziza araza aramubwira ati nyene icyubahiro umukuru w'igihugu ndagusabye nukuri mu mwaka w'ibihumbi 2010 ntuze witoze turi mu bihumbi 2009 mu mwaka w'ibihumbi 2010 ntuze witoze kuko ati ico nabonye wewe urafitiye impuhwe bajya abantu twari kumwe ku rugamba ati wumva umengo ati nabo bameze nk'ibinyamaswa ati hari yakwiye kubanza kuza uwundi mukuru w'igihugu akaza akabahwata kweri akemera bashaka bakamugarika mvuze ngo ibintu byanda kugarika bashatse bakamugarika mugabo wewe ukabukingiwe kucyo ukazoza mu 2015 afete disigura ngo na neva yotwara igihugu ari nk'umwami
atari wabazwa iby'igihugu n'ari wabazwa iby'igihugu ndabarahiye ntibikunda nta na kimwe twiteze ko bizohinduka ibyo byose agira mfatiye kuri ya politiki ya Ntuzeye ariko aravuga yo guhunikiza abantu niyo muri CNDD-FDD bita tumukwe tumukure tumukwepe. murakoze sinzi abambwiye ati ikimugeze ikiganiro n'aba bantu mwari mukwiye kugira amasaha abiri ariko ntayo mfise Bob iminota 2 itarenga ugenda utubwiye kimwe ca nyuma guteye amakenga narengeje ku mwanya w'ikiganiro. urakoze reka ncagagure ntaco kumbure noneho byinshi abarundi bazogenda barabibona ibituko turavuga ariko mu kurangiza ndababwire yuko ahubwo abarundi bakwiye kugaba aho rero mvuze abarundi nshatse kuvuga ninde muri CNDD-FDD ashobora gutabara abarundi ibi bintu by'ubwicanyi bakabihagarika ni bande mu gisirikare bashobora guhagarara bakanka ko abarundi baguma bicwa ni bande nukuri mu butungane mu bagwizatunga sinzi kuko hari abantu bariko bararorera aya mabi ari karakogwa aya mabwa ari karakogwa bakabona bati jewe ibi ntibindaba mbere bamwe bagafasha na CNDD-FDD kubikora bagafasha ubu butegetsi n'uwo mugambwe n'iyo perereza ariko kumwe abarundi bavuga bati ruriye mukaso rutakwibagiye ndakubwiye yuko ibi bintu nta numwe bitazokorako reka ndabaha akarorero nukuri ndabereke ububisha bw'ijya ntwaro jewe mfatira ku makuru turonka nta numwe atabonye yuko amakungu yose yarumiwe babonye ingene intwaro ya CNDD-FDD iriko irajera ikibazo ca COVID-19 akakaranda kariko karatikiza inganda kw'isi mu Burundi byatangwe kuza bose barivugira ngo nukuri ngo hari Imana ngo turasenga ngo turafitaniye amasezerano n'Imana yuko ico kiza kitazigera cinjira donc kurengana umupaka okay hari abantu nukuri bavyemeye i Burundi baravuga ngo yego nivyo ngo gusenga turavuga tuti nyabuna hari abantu mbere banabidutukiye ariko ivyo nta kibazo nagomba kubabwira ubwo bubisha bwo kudakingira bikwiye abanyagihugu hari ikintu Leonidas Atumimana yahejeje kuvuga abarundi ntibibagire yuko kuva mu mwaka wa 2010 ntibibagire yuko hagumye havugwa ubusuma bw'amatora mu mwaka wa 2015 nibo bicuranuriye barashiraho ibiharuro mu mwaka wa 2020 ho mwarabibonye akamaramaza aho uwutwara seni yavuze mu bijya bitigiri twari twatangaje muratubabarira ngo twasanze ari brouillon murumva abarundi ntibibagire yuko batigeze batora CNDD-FDD kuva mu 2010 kubw'ivyo ntibibaze ko CNDD-FDD intwaro ya CNDD-FDD ivyo yavyibagiye mu bintu biriko biraba hariho guhana abarundi CNDD-FDD irikirahana abarundi ibi bintu byo kubareka bakandagara mu migera ya COVID abamwe bagapfa abandi bakanduzanya uko bimeze kose ujya mugera urafite ico nona mu magara y'abantu naho mfatira mvuga nti abantu nukuri nibajya umutima menyo ko batangwe kuvuga yuko incanco zaje nukuri nibajya umutima menyo baze basabe bakingigwe birateye ubwoba mu Burundi mu gihe bumva leta isa n'igabisha uko muramaze kuvyumva nandakugarika avuga ngo hazoza ngo hazokingiza ngo ubishatse ngo kandi ngo azotegeza gusinyira leta ngo yuko ngo ataco ngo azoyibaza ngo hagize icaba rega iryo ni iterabwoba bariko barabatera ubwoba mugabo muri uko kubatera ubwoba harimwo kugomba kubahana barazi ko abanyagihugu na cane cane abo bose bari mu miji haba i Bujumbura haba i Gitega haba mu miji yo mu zindi ntara ico bita les milieux urbains barazi ko batabatoye ico kintu yo mumenye ko muri ibi vya COVID bari kuzakupangisha alors desa byo kufata abanyagihugu bakababuza ibikorwa byabo ibi bintu abarundi nibahaguruke batangure kuraba bamenye ivyo ari byo ibi bintu byo kubuza abantu korora ibitungwa byabo zijya n'ingingo za politike mbi cyane iyo ubujije abantu utaberetse ikindi baca bakora utaberetse aho bazokura ibindi baha ibitungwa byabo ni kikogwa kibi ubona ko kigamije ukenesha umugwi w'abanyagihugu
ivyo bariko barakorera aborozi ni bijya bakoreye abantu bahora bakora muri bijya vy'abavunjayi. Murabizi ko ubunyi bafashe barugara igihugu cose, ujya mu kijya gikorwa cyari gitunze imiryango ibihumbi n'ibihumbi. Mwe mwibaza ko bijya ari biki? Bijya nta intere ekonomike nimwe irimwo, n'umugwi w'abantu ubona ko basibla bashaka gukenesha, kubuza gukora. Ibi bintu byose mwarabonye ingene bugaye bakavuga ngo baba komisioneri ingene babita barafata abantu leta ya CNDD-FDD y'imyakazi bakaja kukironderera mu bwenge bwabo bakabasanga iyo bari bakabugaza. Ivyo bintu byose biri mu bintu bibi CNDD-FDD iriko irakora. Rero nariko ndabivuga, numvise ko hari imishasha y'abicanyi. Nukuri abarundi ni bagabe, abashobora kuzogira ico baterereye ibi bintu bihagarare bizohagarare. Darangije kanya watubanye mu cyane umwanya watujanye. Bob Rugurika, mwakoze kubona mwaduhaye akanya mukita biganiro cacu. Mwakoze n'ukuri kuma kanya ko kuvuga bimwe bimwe tuzi mu binyegezwa n'akari ku mutima. Murakoze Leonidas Hatungimana, namwe mwakoze kudutsiza akanya kabaye gato, mwari kutubwira byinshi sinkekeranye. yoya nta kibazo. ubwo hanyuma tuzosubira tubonane, ariko nagira mbwira abarundi ngo birinde gusinzira, kuko nico kibi kinini. Nibirinde gusinzira bibaza ngo hari impinduka nziza izoba, ariko noneho tugira bose ndivuga ngo tugira Imana, ubutegetsi bibi bukora burashobora kubakangura. Murakoze.